ndi kumwe na ambasade ngira icyo yofasha nukuri Imana burya Imana irakunda umunyabyaha nukuri ambasade ni mu gipolisi mbonye nyine ashika arambaza mbona nyine akantu ko mu Burundi ndavuga ati Imana hariho ahantu umuntu ukura rero sinzi ko mwovugana na ambasade akagira icyo bafasha nimba ari gutaha mu Burundi nkaza gupfira mu Burundi kuko numva ubuzima buko burayombekera bugenda nkebo zigacika ubwenge bukaca bugenda nta ntege fise sinzi ko mwovugana na ambasade ukagira icyo mwoyaga nawe aha igikorwa cacu twagihejeje ejo mwaramutabarije muri benshi mwerekana ko agwaye ko aremvye ariko aratabaza ko minduru muri benshi mwampaye audio mumpana video ziwe mwarakoze cyane gose nkibona video ziwe za mbere naciye mbanza ndavuga muri groupe bari bazimpaye muti narababwiye ukuntu mutabaza ko mubanza kuvuga umwirondoro wanyu ati rero mubwire nawe avuge umwirondoro wiwe biba vyiza yuko n'abamubwirira ubufasha bashobora kubigirako reka ndabibutse ukuntu reka aratabaza avuga rabi iyi video ndabajije bo ndabaritse iwe ndarebye inze habi cyane bariko barankoresha ngwaye warakaze napfura urupa napfura ndoze vyombo napfura nta kintu na kimwe nkora napfura nta ntege mfise zo gukora nta ntege mfise zo guhagarara nta na kimwe nimuntabarize ubuzima bwanje buriko buragenda ubwenge buriko buragenda bwose ego urabarize hari igihe umutima iduze ibwebo zikatika zose ngacagwa hasi nimuntabarize ubuzima nibumeze neza ababosi bariko barankoresha ndebye iyi voice cyangwa iyi video uyisambaze hose urupa napfura ndoze vyombo napfura nta kintu na kimwe nkora napfura nta ntege mfise zo gukora nta ntege mfise zo guhagarara nta na kimwe nimuntabarize ubuzima bwanje buriko buragenda ubwenge buriko buragenda bwose ego urabarize nahereye ku nyishu y'ikibazo y'ubutabaza ariko atabaza aravuga ati mumfashe hari naho yavuze ati mbwire umugisha kandi byaragenze neza kuko barambariye barayisambaje nimba ari nahawe n'abantu bishimiye n'ukuri urabarize ubuzima ejo sinacengira icyo nkoze kubera yuko twabwiza ko banza nyine kugerageza ubundi buhinga kugira ngo bishikire abashobora gutabara muri bwihuse ubu numvise nahereye ko ambasade ahari yahageze wisambaze hose ntitwabura gushimira ambasade y'Uburundi kuko iratabara gose shikiraho basafirishije zamurabikiza nimero za ambasade y'Uburundi zizobafasha iyo mutagifise mugahura n'ivyago ikosa riba ry'iwanyu ibushikire naciye ndababwira ati mubwire ampe umwirondoro wiwe kwanza iyi niyo diyo yahereye ko avuga umwirondoro wiwe nta ntege mfise zo kugenda ego mazina yanje nitwa Nizigiyimana Emeline Nzabamba intara ya Bubanza komine Gihaga zone Mudubugu agacimbiri ni Rugunga ego burabarize ubuzima bwacu buriko buragenda ruva n'umutima ibwebo ziriko ziracika ubwenge bugenda burabarize ego amazina yanje nitwa Nizigiyimana Emeline
nkababa mu ntara ya Bubanza, komine Gihanga, zone Mudubugu. Ego ndasafiye kwa Fayizi, kwa Fayizi. Yego, yego, barabaritse, barabaritse. Ubwenge buriko buragenda, ibihemu zigaca zikatika. Yego, barabaritse, barabaritse, barabaritse basha, barabaritse. Ndebe ko noronka, norokora ubuzima. Yego, naje nagiye kwa muganga, bampaye pasitamoro yonyene. Vugisha, vugisha, tabariza, vugisha. Bariko barankubita, ko ninkore, barabaritse, bapfuma banjana kuri ofisi, barabaritse, bapfuma banjana kuri ofisi. Yo, barabaritse, ntibikunda ariko mpagarara, madamu araje, arankubise, ngo nimpanuke, ngo nije gukora. Ndamubwiye ati ntibikunda kunkora, ntibikunda kunkora. Barabaritse Mugisha, ndabariza, ubuzima bwanje buriko burayomekera bugenda. Mugisha, burabaritse, ofisi naje mvako, burabaritse. Narebye ababosi bariko barambwira ngo ninkore, je nabwiye bose jewe ntabwo nshobora gukora. Ndebye nta ntege, kare mu gatondo ndakorofye, ndiko ndapfuza amavi, none nongere nkore ubuzima bwarase burundu, vyanka burundu, sinambuka, simpagarara, nta ntege. Ubwenge buriko buragenda, impwemu zigacika, sisubira guhema, ubwenge bugenda bukagenda pe. Barabaritse, bapfuma banjana kuri ofisi, canke barabuze itike ntahe. Nagiye kwa muganga ejo, bampaye pasitamoro. None iyo umuntu agwaye akamira imiti, kandi no ivyo babwiye urwaye sivyo baguherako imiti. Eka mama, mufashe kure, nimba iyi voice cyangwa iyi video yanje yagushikiriye, ni jewe nyene ndazi yuko abantu benshi bagwaye iyi video yanje. Nukuri ndagomba urabaritse, bavuga ngo jange ngore, ndababwira ati jewe nimujane kuri ofisi, kuko iyo vyase umubiri nawo biganiye n'amafaranga, bo bashaka nkore, nanje ubuzima buriko buranga. Ego, burabaritse. Hano rero twari tumaze kubonana ejo twaravuganye bikwiye. Uyu munsi niho twaheraheje igikorwa twariko turakorana mu gatondo, ariko turiko turabikora nyinabuja wiwe nimba yo kumva telefone canke nimba yo kumva ibimutera ubwoba, usibye ko wewe ntayamubwiye, yaciye amusohora mu nzu. Amusohoye mu nzu yari inzira nziza yo kugira ngo aronke ubutabazi, kuko niyo yonyene yari ihari kandi vyagenze neza. Uko vyagenze sindakubibabwira, mugabo mwumve ko vyagenze neza, kuko yamusohoye hanyuma arahava aronka ubutabazi, aragera kuri polisi, hanyuma ambasade iramusangaho. Ubu murumva ko ikibazo cafashe umurongo mwiza. Ibica bikurikira iyo ambasade ihageze, murabizi ko ari guhamagara inabuja canke sebuja akamuvuza, atamuvuje bakamujana kuri maktab canke ofisi, ibiro bibaraba, hanyuma bakabakira ikibazo ciwe ari kuvuzwa canke gutahana. Mugo nk'uwagwaye wewe icambere kumujana kwa muganga, ibi ni ivyo gushimira ambasade ko yabangutse. Hanyuma wewe aranaremvye, ntabazi n'ababikoze, ntabazi niyo vyavuye. Mwumvise naje ko naciye ambwira ngo Mugisha,
kuvugana na ambasade kuvugana na ariko nyene birumvikana aba yahabutse ntabazi ukuntu byagenze jewe rero nkumva ko agwaye murazi burya je nkunda kubaza umuntu wese atozana inbox aze yitege ibibazo byinshi nabanje kumubwira ati none uragwaye gute aransigurira uko agwaye ariko igisumba byose yaciye abanzanyereka ukuntu agwaye naho agwaye kano ka video murakaraba mugabo kumvo zuko kabonekesha umukondo mu bice agwayemo nyene muravyumva agwaye umutima mu mantuze imbavu naciye ndahanyegeza kumvo zo kubahiriza ubu nyene wari karatabaza muraza kubona aka video karimo ibintu by'ivyijiji kubera ko nubwo ari bisanzwe kuherekana hano hoho ataye isoni hateye cyane mugabo nagomye kuhanyegeza ntimave mutangara nta kindi kintu si byiza ko nko bice nk'ivyuma ari ibice usanga bidakenewe kuboneka nubwo atakibazo birekuwe kuri ngaha ku mbuga mugabo agiye usanga bidakenewe ko tuke tuvyerekana reka ndabanda berekera ukuntu acambwira ukuntu yambwiye agwaye ahantu yambwiye ababara hano murabibona muri kano ka video yego kano ka video ndiko niyumvira ko robagoye amahaha yego mana pariki tigusinze yego kubera mfise ikibazo ngaho yego mfise ikibazo ngaho kwa ka video niyo mfise ikibazo ariko impembo zikatika zibura guhema yego kababara yego ndaje nzungurirwa ubwenge bwose bukagenda mbere kujya muntu yapfuye ubwenge bwose bukagenda ngapfa ngashika nyene yego urabariza nakumaze muri ofisi mubamukoze yego yego bakubararwe ko bagwaye ubu mahaha cyangwe igitiko mwabonye afise ibibazo ngaha amaje mu mutima ntazi ko ari amahaha ntazi ko ari igitigu ntavyazi aha niho hanagwaye nta muje amahoro kandi mu by'ukuri aragwaye cyane pe hariho ka video rero kababaje cyane ngo ndabereke ukuntu agenda kuri toilette yavura ukuntu aja muri douche yavura bakamubwira ngo akubure ngo akore ibyo byose ariko aravura naka video kababaje cyane muri hangana reka ndakabereke nukuri birababaje kubona izi agence zitita abakozi babo nuko bagabo barangubita ngo arinje ku kazi bitakunda ikibazo gihari bariko barangubita ngo arinje ku kazi ndaza tandeke fise ndaragiye kwa muganga bambaye pastamoro icyo nabasaba yuko bajana kuri ofisi ngepfuza ndi kuri ofisi yego kuri ofisi barabitse ndarakimwe bafashije navura no ku mwanda mutoya ngiye ku mwanda ngira navura ntandeke ofisi zo guhagarara ntandeke na bimwe yego genda ndazungurirwa ubwenge bukagenda impwemu zigacika yego ndababara bemye ndababara yego cyane ki dukora ibintu nk'ibi tukavyerekana impamvu ndashaka kumutahura nk'ubu nivyo twamaze kumubonera ubutabazi ariko impamvu nerekana iyi video kandi ayerekanye yamaze gutabagwa ni kubera yuko bagenda baraharira rimwe na rimwe barongetse bavuga ngo barakomeye bameze neza niyo nk'uyu muntu umuntu akomeye umuntu aje no kuri toilette yavura vraiment ntimana ko ameze nabi rero yarahamagaye agence yiwe ntacyo yamufashije ahamagara iyo office yo muri Saudiya ntacyo yamufashije kandi bimaze iminsi agwaye murabo ukuntu agenda muri douche yavura kuryama yavura ni ibintu nyene bibaje cyane gose ariko twizeye yuko agiye gutabagwa hanyuma agasubira mu gihugu c'amavukiro mboneyeho akagiho gushimira kandi abantu bamutabarije namugiriye intervention ndavuga ubuserukizi bw'u Burundi muri Saudi Arabia nukuri Imana ibahezagire mwamufashije hageze uwo muntu aragwaye amerewe nabi kandi aba barabona ibikokosa abantu kuko kubwira umuntu ameze nko ngo koropa ngo kora baguma bashaka kumukoresha kandi nawe atabishoboye kandi yaba yarashoboye gukora nukuri reka kuguma akora
mugabo yageze aho bimunanira gose yuko nivyo ariko aramutuma akora ku nguvu bimunanira. Nagoma nabwire rero kiziririzwe ibintu vyo gukoramwo abantu mwe za murabireka uzi kugwaye bakagukoresha vyanke, please vyanke ntimuze mwongere gukora mugwaye. Kubera iki mukora mugwaye? Erega nimwe mwikwegera vyanke, ntimugakore mugwaye n'umunsi n'umwe please, ntimugakore mugwaye za muravyanka gukora mugwaye. Ugerageze umwereke yuko wapfuye waremvye n'imbugwaye, niho babona ko udashobora gukora bagaca kujana kwa muganga canke bagahamagara kuri ofisi bakaza gutora. None bazi ko baba bakoresha umuntu w'igiti atazogwara, ko bo bagwara bakivuza. So abantu ni babi rero ni kumenya ukuntu mubana. Ndashimiye mwese abamutabarije, nitwagira ico tumenya ku bijanye n'ubuzima bwiwe canke ukuntu biriko birabandanya tuzokibasangiza ngaha. Je ndabashimiye gose. Nitwa Daniel Mugisha. Mu kurangiza ngoma ndabibutsa ukuntu ibintu dukenera kugira ngo dutabarize umuntu. Umuntu aravuga izina ryiwe, nitwa naka, hanyuma mvuka hanaha intara ikomine n'umusozi, akongera koko agensi yamusafirishije imukura mu Burundi mujana muri Saudiya. Nitwa naka, papa mama n'uyu, mvuka komine n'intara n'umusozi, hanyuma agensi yasafirishije mva mu Burundi yitwa gutya, yasafirishije igihe itariki n'ukwezi n'umwaka, ngera muri Saudiya igihe kinshi ntangira akazi igihe kiniki vyuzo kageranya niyo utabuza amatariki mu kugeranya amezi. Ati maze gutangira akazi rero naciye ntangira nkuruku, narahembwe sinahembwe, nahuye n'ivyago ibi nibi gushika uyu munsi bimeze uko nuko. Aho uravuze ukuntu wavuye mu Burundi, umwirondoro wawe uko wavuye mu Burundi wagushikanyeho, nuko washize ku kazi, nuko ugwaye, nuko nibibazo ufise ukashubivuga, urarya nturya, barakugaburira ntibakugaburira, baraguhemba ntibaguhemba, byose ukabivuga. Ugaca wongerako ikindi. Ivyo bintu bishitse icyo wakoze, natabaje aha nimba waratelefone agency yawe office, nimba waratelefone ambassade ukavuga ivyo bintu, please bika nimero za ambassade ndasubiyemo, niyo yonyine zo zirabatabara. Nukuri n'abavyeyi murazi ko je ngaha kera nkikora inkuru naza ndidogera ambassade mu ntango kera, ariko ni kera vraiment hari ukuntu nyene vyari bimeze ukuntu, ariko no kuri ubu ndabashingira intahe kweri. Nukuri n'abavyeyi barakora cane. Ego nimba hariho ambassade iriko irakora y'u Burundi, ni ambassade iri muri Arabia Saudite, hari ingorane nyinshi n'abarundi kazi benshi, kandi tubahaye ibibazo by'abantu iyo tubirose none ko jera bironka cane. Nukuri baragira intervention vraiment, niyo batakwirirwa bavuga koko bobo twe ntidukorana nabo, oya mugo turabarundi, ariko ubahaye message barayibona, hama ari icyo bakubaza bakakubaza, ari intervention bakora bakayikora, ariko ntidukorana twe nabo mu by'ukuri. Oya muvyumve neza, ntimufatanye ibintu, mugabo urumva bajijwe gutabara kandi baratabara. Sawa, turabashimiye ku kuntu uriko urakora intervention. Mubikoze gutyo mugatanga umwirondoro wanyu wose, mukavuga n'ikibazo mufise, mukavuga naho mwaciye mu gutabaza, dusha tumenya aho duhera tukamenya no dutabariza. Iciyongereye ko ni kufise passport ukayimpa, cyangwa ukayunyikira ambassade ukabwira n'ikibazo cawe, ukagerageza kuvuga ibintu bigufi apana birebire, kuko abatabaza bari benshi. Aho rero uzocutabagwa kandi vyihuse. Nagoma nabashimire. Inimero z'igipolisi uri muri Saudiya ugize amajana 911 polisi cikwitaba. Iyo location tugaye bacabona aho uri bakaza kugutora bakagufasha bagutabara. Niko n'ubu vyagenze, niko gusavye byamaze kugenda neza, yagerageje guhamagara mugabo yahamagaye polisi yamaze kuza. No kuvuga yuko ubu Imana ishimwe ko yatabawe, hanyuma agiye kuvuzwa, ibikurikira tuzobimenya hanyuma. Ndabashimiye, ndabakengurukiye mwese, mugire ibihe byiza.